ikindi naco ugasanga bariko bazana amajambo yarazimye mbe wakazanye ibiki urabona ntibigaze mu muziki wabandangije uko mugasanga twadukomentera ati uyu unye yaje gute yarazimye ibintu nk'ivyo mbego wovyakira gute mu gihe canke kiragiye bikiri vyinshi sinzi ko ubushaka vyaragabanutse navyonze wavyakira gute kutabahuza mu ko ubushaka canke kumva ko ufise poids y'abantu bavuga ibi antukatse bani banga ry'akazi ari nabo bamenye ibanga ariko benshi abari ngo tubazo ni twabaye bashaka uko regla no bacabeshera abafana kwibintu batwivye ari kintu nko kukwagiriza kwica umuntu ni benshi intege mugabo byaranyishe ku mutima vraiment ku mutima byaransogose cyane ni ikintu intambara nuvuga ko yandemereye mu buzima bwanje yamaze gikingana gute imyaka myinshi kuko benshi niho bagenda babaciye ubuci bwenge abantu bakamenya yuko bishika abantu kumuntu ashobora kubeshigwa iri mu byankijije bica kintu ico kintu ugoje kuvuga burya nagiye muri retraite mfise komere kinini cyane gose numva nyine menga no nk'umuntu mubi akora ibintu bibi nyine ati none ujye umuntu we ko amvuze nabi canke ujye umuntu wundi bagize naje akabanyishe naje umenga no kwica naje no buryo no bwicamwe wundi kandi apana gufa mu mubiri ago gufa nyine mu mutima naje nko yabigize nkana militipi kandi azi ikintu nasanze burya mu buzima gupanga ibintu bibi biroroshe gupanga gusoma by'ufanga ibintu byiza wo kugira ngo zo kwaka inzu niva ngahe biragoye mubuze wo kugira ngo zo kwimba imva y'abantu ni 2 metres ariko fondation ya etage bikagorana donc sabke mana yanje ndarenguse sabke ngenzo kushaka ndatahuse ngendo kugomba ngenzo kushaka mwami ngenzo kugomba mana yanje ndarenguse oh 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 oh. Bonjour encore une fois. Bakunzi bacu. Bonsoir. Bon après-midi. Ijoro ryiza. Cyo usanga ari video yanyumugirira imbere yo kuryama. Canke igitondo ciza ku bantu turi 5h du matin. Hari abantu barabanyidogera surtout abagabo. Bagidogera bambwira ngo je bigana bya bizonyabukanisha. Wongera 5h du matin kuvugisha madame akabatangiye kura ibiganiro vyabo. Je ndababwira bamubaha liberté yo kubiraba bagifise umwanya kibona kugira ngo ntibaze kwiyiba 5h du matin baza kura ibiganiro ariko nikora ko badukunda mugabo il faut savoir kujira ibintu byose ukora no kurana n'umwanya w'ibiganiro byacu kamenya kuraba kugira ngo message yawe ukenera ntaze kukubura. Alors kuba tanzanye twazira koze cyane ko batazishe ni twa Star Vibes nko mukora bibona ndetse ko ngaho oye mugabo ni butaragira subscribe please yikore fyonda kandi hari abantu bafise imico mibi yo kuba bamaze imyaka 5 baturaba 4 baturaba 3 umwaka ataragira subscribe. Bon ushaka kufisa mamaji canke wibuka cyane ku buryo wenyene wibwira ukaja kurondera muri recherche ati Star Vibes mugabo ugize subscribe biroroha cyane gose kuko a chaque fois dusohoka ikiganiro kica kiza ama notification mu telefone cyangwa popinga mugacukira abavyoroshe. Donc ni mpamvu twabwira mugire subscribe still nimba ugira subscribe mu gutara ibiganiro nta mpamvu yo kugira subscribe. Nimba wovuga ati je kizoba ico nzoba nakunzo kibona genre nimba ari mu recommandation canke hehe akirabe it's okay mugani bo bakunze iganiro ko bushaka kuraba n'ibindi biroroshe gose umaze kugira subscribe. Alors ndabatumire muri kino kiganiro kukiraba ndabakira mwebwe mbere ko nakira umutumire wanje uyu munsi fise umutumire twavanye kure twatanguranye Star Vibes ari mu bantu bangiriye promo ngitangura naka video kamajana muze kukaraba kamajana 2 kagitangura ahamagara abantu kuza kugura Star Vibes ni MASTERLAND ko batamuzi no producteur no muririmbyi no mwanditsi no entrepreneur he's a lot ni byinshi reka ndamuhe kaza baramutse hama tuyage twarukana kera reka ndamwakenda mubazi ivyo haramaze imisi actually utwarano bari banamukumbuye bibaza ati mbega amasenga sigari mu biki ko ashaka kwamaza igihe batamubona batumbe indirimbo zibati none uyu muntu yaragiye harakoresha ya terme ngo yarazimye beha yarazimye mugabo bavuga ngo inkuru y'imbarano ritwa niyo wiboneye reka aze kutwibwira ivyo yahora amubwira ngo ushaka kumenya ivyo yararimo masa karibu muri Star Vibes
nanje karibu muri Master Music bihaye karibu turaguye karibu cyane turahi n'abakunzi bacu karibu muri kino kiganiro nende bakumbuye cyane nawe nibazikora bagukumbuye ego vraiment myaka myinshi sana ntuka ino emission nkumbuye kubona nyene kwibona kandi kuri Silent Vibes ko dijana yikunda nakunda kuba ndiko ndaraba bisha by'abandi nanje ndakora nishaka kwiraba nanje ose twaje no kuraba studio nshasha hano wimukiye wavuye hano wari umaze imyaka myinshi ego je ndakuzi nkitangura muri Bujumbura TV ukorera mu Kamenge kwereka ibimutse kwimukantuka ni gukura ni sinye gukura ariho kandi osi no kwagura ibintu no guhindura mugabo nuvuga ko igihambaye ari kwa twarakuze tuvuga ati haratwonkeje reka tuve kwibere tuje ahandi hantu hisununiye gusumba osi comfortabilité nyene comfort nyene y'abakiriya bacu ahoroshe kugendera na nivyo ko naje ndiko ndivira ko nza guhera kubwira ngo joyeux anniversaire kubera after anniversaire mwe na Peshi entre takwantu bazana umunsi wa anniversaire wa Peshi yavukiye mwe na Masterland wakuze tano bisanzwe kuraza ukura twegereza twega bakurambe none tungana gahuze turangana cyane nzokwiza imyaka yawe ndushukwe imisi 10 wankanze imisi 10 gusa anyways navuze ko uri umuririmbyi ko umwanditsi uko mu producteur ukaba ntavyonzi ko ibintu byinshi ivyo bintu ukora ibintu byinshi hari gihe usanga hari kimwe cyagutwaye kuko bon amini baza ko ntibagerageza gutahura kuko harazi igihe udakora imiziki cyane nka kera rero hari igihe unashaka baza mbega yabaye mu kwandika cyane yabaye mu gukora imiziki cyane yabaye kuja muri entrepreneurial cyane ni bihe bintu bigutwaye cyane muri iyi misi entrepreneurial ariko ego ndi no mu bindi bintu bitari culture ntabwo vuba kujyamo cyane kugira ngo umuntu aze diversifier ariko aussi mwaya muri n'abari entrepreneurial iri muri donc iri muri culture culturelle et créatif umuntu ko sinagiye kurisha n'umuziki ahubwo niko ndashaka kumenya mbega umuziki wacu fira he umuziki wacu fira kuko deje maze imyaka myinshi ndirimba burya naho benshi bifuza ko no nka Masterland nko muri 2019 canke 18 canke 20 ariko je sinifuza kumera nk'uri shaka kumera mu yundi munini yasumba uriye kuko ngumye nta handi nyene n'ubundi nisho kimwe nashobora niko nagenda shavuga ati rero mbega tumenye bifira hehe kuko ikintu kenshi dukunda kwibagira aho zurabizi mu muziki w'Urundi si turinje ubwa mbere hari barimbye imbere yacu kandi baririmbye kudusumvya kuko tukabana ikideve murabazi bamatata bacanjo antuka rero nivyo bakoze bizotugura ko twishikira ama niveau ma bitrophe n'ibindi so kugira natwe umwe wese turenge ijye niveau apana ko tuje munsi yo bashitseko kugira ngo abazodukurikira donc basange twagize indi escalier hejuru kuduga nuvuga ko nico kintu je canyo cyapirokipye bituma mva muri nakiro navuyemo ago usanga wagabanije akanya gatoyi kuko deja naguye nsohora imiziki rimwe na rimwe bitera bimwe nibibonekamo ariko navuga ati kanje no donc nabe mbega bijanye n'ubutunzi bw'umuziki bigenda gute abasani bo hanze bakora amafaranga kugira ngo umuziki usohoke ube mpuzamakungu bigenda gute kugira ngo umuziki w'Uburundi urengere donc imbibe zawo twipange neza bareke kunumenga nyene turi donc kwa kundi nyene bigenda gute donc ni hajya wacu gumona bonde mu voyage igeno hino munarondera ubumenyi yitwiga ama master class igeno hino ni ibirero hamwe n'ivyamwa byavyo bimwe n'ibitu mubona aussi la qualité tuko turasora muri no misi niyo tugiye gusora vuba izozera prova ego sina ubugizi bibazo kurabwira abantu ngo baviye kwiga bacabona karitariya nyene kiniki jewe turamaze kuganira kenshi shaka ko atari mu biganiro no mu buzima busanzwe n'ibiganiro byacu twakoze tubizazo bitasohotse kuva kera mugabo okay ndabizi ndazi gato kuti monyaje yawe aho ushaka utubwire gato ubwira abafana kuko uri mu artiste batigeze bakora umuziki wonyene kuva kera kuva wamwifisa kandi kantu ukora ku ruhande kugira ngo amiri kurondera amafaranga niba twari batawe ku muziki batari mu mafaranga wonyene canke wevestisamo nawe shizemo ntagaruke niki kintu cagukanuje ukabona ati mviriza umuziki nuzo gutunga wonyene rondera kandi hano wisahiriza usanzwe ico kintu neza ko ni nayo education bari kuratanga no ku mashuri bavuga ati
ewe nta mwuga umwe gitunga umuntu byukuri shaka uhembwe n'imiliyoni 2 ku kwezi burya usanga amasharge kudovi yawe iduze hejuru usanga na 2000 hari bayifuza mu menga bayironsa ubuzima bwose bwabugenze neza mugabo we nawe usanga umwana ashije kwiga kuri Kings ashije kwiga he donc imodoka ucihindura uzana ino diesel usanga utanguye yandi yacakwera umuyaga mugabo yivuga ati ndafisi iyi revenu ni vyiza izokora ibi ndase n'iyindi izokora ibi ndase n'indi yo kwiparenya nico kintu twigisha mu kugira amasomo d'ovina 3 nibakoze ko natwe mu muziki comme di master nyine izira nagihaye rifise impamvu nagihaye yego nifuza yuko nobera karero keza urundi rwaruka kuko ndazi neza yuko abaje n'inspire ndazi ko ari batoyi banje n'inspire cyane none umwanya ko korandaba abari source d'inspiration kuri bo ndaza ko rero mu byo twinspire hamwe n'ibintu vyiza n'ibintu byo bateza imbere n'ibintu byo tuma muziki ubwa gaciro kuko hozi n'ishati muziki kera abantu bawugaya bakagaya baririmbyi ko ari uko bari umuririmbyi kumva umuririmbyi hariyo abona nashaka kuvuga mu izina ryabo muvuge ngene bitavye Imana kuko ndanababuriye urufasoni ariko byarababaje kumva ati muri ibyo kanaka itavye Imana bashibagira umucango bimwe byo gucanga kugira ngo ahambwe kuko ngo yivuze malaria canke ikindi kintu cyari gisanzwe avec amatoni yakoze ku isi nibiki umva ico ni ikintu gikwiye guhinduka kugira ngo teko tugana n'umuhungu araho tuvuga ati umubwiye no gusamugene ahantu mu rugo kanaka bavuga ati ni artiste bavuga ati muhenya apana ko bacavuga ngo kangu igazovuga muri muziki uno musani ugiye kumusani umaza kurimbira uco haga nivyo ucumenga sakazi kaisi kandi osi tunabiye karorero ahandi hozi ngene bimeze urabona ko ahandi bose barakiri bose bari hana batwinspire imyaka n'imyaka aho bageze muri entrepreneurial babajizi abadonja ziba donc ushobona ko washaka n'abantu bagize career ndende kuko byo mambwira abaririmbyi bakiri batashasha ati mpamagati master mpanura namugati kuri muziki kuri cyane ariko hit nize gusa amazi kuko hit yamyiboneka kuva kera kuva no muri années 60 kuri bari wong singabo hari amahiti nta mwaka n'umwe hit zofibuze ariko kugira ngo haboneke iterambere ntago rizoba défini par amahiti canke les vues quoi hariho ibindi bintu bizo définir iterambere ry'umuziki nivyo dukiye gukorera ko kandi nyine dutuje niko navuga nibaza ko ari kwa kundi umuntu artiste afise ubwenge akamica iryo zina bafise muri uwo mwanya ugati okay ndakoze hit reka ndo ndaka business kandi nkora kugira ngo bagiye bafana ko barankunda ubunye ndabazane kunshorera ahanze bagira ivyo purchases ugasanga aciye agira ama produit yiwe ya cosmetique aciye aya promoting muri uwo mwanya gishusha avuga ati mviriza nini hanaronka hit nzabasaba bakiriya bakunze produit yanje bazako baranshora donc nibaza ko waciye ubwenge antuka nawe muri sign wabikoze kandi felicitation ndacashiramo turakwishimiye anyways wowe uri umu artiste master kuba umustar n'ikintu coroshe c'est vrai uyu munyosha kuvuga ati okay izina ryo geragabana twakakikora muziki cyane mugabo wari gukora ibindi bintu kandi warigeze kujya hit nyinshi cyane warigeze kuba uri wa artiste bavugwa cyane okay ubunyahageze ngira ba Dramati ba Fernando ko bafite amahiti ari actuel mugabo aho bari warahaciye aho bari warahaciye hame kindi naco nuko iyo umaze kuma artiste ufise poids y'abantu bashaka ukuntu bashaka kubaho ukuntu bashaka kubaho maze demo udakora indirimbo bitatu ko wagiye kwifocusinga mu kiga bateka Jenny yige ndiko ndandero umenya muri ni hayi imyaka ingana gutya anye na invest muri kino kintu amanzo ugaruka nkora umuziki muri kino mugasanga ntibaguhaye iyo liberté kuri ibintu kubishaka ikindi naco ugasanga bariko bazana amajambo yarazimye mbo wakazanye ibiki urabona ntibigaze mu muziki wabandangije ukora mugasanga twadukomentera ati uyu unye mbeje gute yarazimye ibintu nk'ivyo mbego wovyakira gute mu gihe cyane kiragiye bikiri vyinshi sinzi ko ubushaka byaragabanutse navyonze wavyakira gute kutabahuza mu ko ubushaka canke kumva ko ufise poids y'abantu bavuga ibi wakoze indirimbo nziza ifise amashusho meza mugatsanga ntiyakire ukora ko mu mutwe abantu bafise ibintu vy'iwabo ibintu nk'ivyo usanzwe jewe ari ikintu nize ikintu bita force intérieure donc inguvu zawe zimbere je nizo zinesha umutwe kumva ko amagara
y'umubiri meza amagara morale meza psychologique meze bien spirituellement meze bien nivyo bintu je travail yako cyane kuko ikintu nakize kimfasha kubaho neza ndi happy ni nukumva kumenga mbereho abandi bantu kuko kenshi bastakiatwisha wasanga niho source yo gufakinga ubuzima ugasanga usige bubibona hagezeho artiste nka bose bishenge benshi basige babusta ama view kugira ngo bumve ko baryoheye amaso y'abantu ugasanga we abantu babonye yakoze hit mbwe ugasanga niba si hit kuko ana nku kenshi dukunda kubonera balance iyo tugiye ma conseil ya ruguru yo za ruguru za Cankuzo Ngozi Kirundo Makamba ugasanga ya ndirimbo ise ama view menshi cyane gose isonga ni se nka 20000 abantu donc niye bako baraviva kuko technology turimo y'ino mwanya ise byinshi yazanye byiza wanashaka facilitation ko twege jine natanga umuziki hozi dukoresha bluetooth kuri promotion iri bluetooth iri said muri imbere yanje hari n'abandi bakoresha cassette ya makanda y'imigozi kiagire hari ukuntu hari connection n'abafana imeze iri solide cyane kuko wasanga umufana aguze CD yawe hozi akashimika nkano ku gitanda gutya ajya ku mutwe gitanda umva umenga murabana physiquement ariko ukuntu yanayisoma kisa bati vraiment n'umufani wanje ariko hari contact iri physique ukuntu ugasanga rero iyo playlist yawe ashaka kwati ndamukunda cyane abana banje batezo zino ndimo nizo muzoza murumva imbere yuko mvuzi zanyu je ndibika nka papa wanje wasanga yaza baroza muhando ndandi mbone za papa bacu za pale ko tuhajya tubuto bikire no ingozi kandi ko kiremba osi bingozi baririmba mugashikanwa gashikanwa nahangana kiremba usanga soma cassette nyine abapapa twatwibise mu gashikanwa hama rero akashabanza akashiramo haje makuru aheze kandi bigahera yego akaja kuryama niyo mwari muvuze accès kuja mu byanyu umusanga zanga mu mudizi ku mutwe d'abord abasaza umukunda kubera icyo kintu usanga rero playlist muri umuntu ashaka kuvuga ati je umuduga wanje bandashaka mu system artiste wanje favori ariko uno se ntibikunda ariko isi yarahinduye disons que isi yarahinduye umva niko nakubwira les bienfaits hamwe n'abantu zeyida uko usanga avantage qui différence no musi umuntu ashaka muri YouTube akashaka playlist asakiga usanga ibintu byinshi cyane gose bivangatiraniye umva nta no bagikora album nta muntu akigira artiste wiwe nyine favorite so negera kubwiki rero ibyo rero kuntu isi yagira hinduka abantu bacha bahindura comportement usanga umuntu avuga ati jewe faking yuko mize neza ariko abantu bubu nabo baragoye faking ikintu kugira abantu bubu bakunda ivyuzuye niyo mpamvu niba twabona abartiste benshi basigaye baboostinga bavuga ati bakabona indirimbo ifite 300,000 views mu ndwi zibiri iyi ndirimbo ngira ni hit iraryoshe agasija kuyumviriza je niba twariyo hezi tuma baboostinga cyane ubu washaka muri marketing birafasha bayita donc ukugira kwa opinion sociale donc OK on veut c'est social proof umuntu icyo kintu cyamaze kwa proof hongize ikibazo Mwegato. Hari tuzike tubona cyane abartiste benshi bari umuririmbyi that's ko ushaka kuboza aya masuka. Naho ntarabona wabigize. Indirimbo gasanga barayishizeko après une semaine ngiravuyeko. Bagaca baposta ngo abahaters ngo bayi reportinze ngo bagize ibi nibini. Cyane manimvira no abahaters bakwanga kubyo reporting iyo ndirimbo yawe ni bande. Muga après tungaca nimvira bonda nandi ndakoresha amarezo ndazi ngene ndakoresha na YouTube ndazi ngene bimeze iyo ukora ibintu biri unreach nke bitemewe n'amategeko ya YouTube ngene ubwo yarashaka kuguhana igashaka gukora kiyo ndirimbo atanumwe ya repost kora ko baraguha ama market ciro nyinshi so turafakinga ugira ama boost atari temewe na YouTube cyangwa ura boosting ama likes I don't know cyangwa ura boosting ama subscribers ugasanga ofira mizu kubigura kenshi YouTube igira guhana mbega si mpamvu baca bazikura ko ndende bagasaba ibigongo bakazusubira kandi kudusubizako I don't know singe ndavyumviri en tout cas boni banga ryakazi ari nabo bamenye ibanga ariko benshi abari ngo tubazo ni twabaye bashaka ku regla
Bacabeshera abafana byukuri biragoye ko umuntu ashaka gusubira indirimbo yawe atayifisemo atayikozemo biragoye swat nk'ubu ndibuka kuri Dramati kwiye ndirimbo yewe madame bwa mbere byari bya vrai mugabo byagenze gute sabansi baba babikoze ahubwo isaka extra indirimbo yo hanze uyimonitije rero amafaranga aja kurujya baraspartage apana ko partage ari nuze ya system algorithm ishibona yuko harimo evre kandi zya evre sanga ziri classic ziri muri system cyane gose zifise n'ama reach mesh hama rero bakaca kumbure bayimutinga usanga ni partie imwe bayizimije audio hama naho usanga kango ubiregle bishibanza gufata umwanya niki mugabo atari iyo izo kumwene izo ka yuko ariho ma claiming yabayeho nta bintu byabahita mbenge kugira ngo abantu ba claiming indirimbo ifutwe baba ari bangahe babagize ikibiri oya na ashobora ari n'umwe afisemo ashase proof yerekana ko afisemo icyo yakoze mugabo janga abafana banga mu Burundi ba claiminze ngo indirimbo yarafuswe ari nk'igihombi bavuga ati nandirimbo nani kugira ngo kuza abantu igihombi ubasasibiza ati babwira ikintu kimwe igendirimbo ya MASTERLAND tuyifutishe kandi harimo ibintu rega birazwe ama policies YouTube ikurako hariho donc nudity ibyo kwambara guhena hariko hate speech vy'ugwanko ngene mu cyongereza mu gifaransa kindi naco bumva ibintu bya criminalité ibyo baraso ama copyright ibintu bizwi cyane vraiment nushaka kuyadukiza ngo je ngo ngumukure ko ata reason fise yufagika so mpereza kucira shaka kibazo cawe rero bavuga ati ikintu cyamaye amahoro cyane nukumva yuko kandi kenshi biraguha no gutera imbere yo wisohoye kuvuga ati je reka nirabe d'abord kuko nigihe abantu bamenya bashaka kunjajinga bashaka ko ngenda kuri rythme yabo je narimbayeho batanzi underground ndi hano nyine ataboneka umva inyuma stage inyuma ya marido reka rero n'ubu rero shobora kubaho nkurikira dreams zanje and then one day imana niyasiga amavuta bazobona ati wow gone byari bimeze gutya sino ushatse kubaho kango proving we impression abantu we muri competition birangira ubaye deprime kandi urangira nivyo ndi wakunda cyane ushaka guproteger ubitakaje umva ari n'ikintu muri Bible nkunda gukurikirana bavuga ngo urubuto shaka kugwira rubanza rukabora nivyo yego umva igiye nk'uteye yarage kibanza kikabora kugira ngo kize kibe produce kibe mu byinshi donc ico ndavyubaha bisesigura nini mu buzima bwanje okay master twarigeze kwa twumva ibikorwa vyawe cyane n'umuziki bien sûr wakorerwa muri Master Music ubu bimeze gute est-ce que uracaronka abaririmbyi bakorera muri Master Music cyane nka kera ko bakahageze kuba uretse ko wowe wari ufise hit na studio yari ifise hit hari gukora ngo indirimbo nyiza abaririmbyi batandukanye n'abaririmbyi bakomeye baraza gukora muri studio yawe ubu bimeze gute ndibaza ko studio yacu twakoze noga stratégie idashingiye kuri popularité ishingiye surtout kuri qualité ya service qualité ya service nziza duha abantu ponctualité kubuzuriza nyine ivyo twakora ku mwanya professionnalisme muri mahande n'ibindi qualité aussi dukoresha biduha kwa studio imaze imyaka 8 ariko ikimete na chiffre d'affaires nziza nuvuga ko sinzi ko ivyo bandi bafise binjiza kugira ngo ni compare ariko ndazi yuko vraiment turi masidio afise mouvement nziza y'abakiriya kuko duse na clientèle twafidelije bari ruguru bari mu ntara zitandukanye y'aba diaspora donc tubane dukora kuko aussi qualité dufise vraiment na generation ajasani bazi umunsi ejo bagaca baja handi twe twirondera abakiriya bagumaho twege dusaba abakiriya bari fidèle n'abasani bandi baraza twa service nziza en tout cas mwakwera cyangwa simo muri ma top 10 ari mu muziki ihari abarimo gwacu kandi bimandaze ko abantu bazi Master Music badushingira ntahe kuri qualité dufise ubu rero nuvuga ko Imana ishimwe nakigire ko tunyarutsa Imana ishimwe na qualité twayidugije gusuma aho tukimuse nitwahinduye gusa inyubako gusa comfort y'abakiriya gusa twashizeho na quality ya mastering navyo ni bimwe twara turakurondera hanze je ndibuka indimo zanje za mafu Leila zakore mu Buganda ari n'izindi za Somya nakore Nairobi ubu rero
usanga ukonsunya $200 kugira ngo ukore indirimbo imwe kuri mastering natwe tuvuga ati rero amafaranga ni menshi d'abord je ndasohora ko ndi muririmbyi nariyumvira impuhwe jewe naho turonka abakiriya urazikora ntuzurasohora ngase numvira impuhwe n'abandi donc turagira investment rero ku ma skills uvuga ko umupolisi wacu FIG yamaze amezi ashika 8 kagira formation en ligne muri États-Unis yabaye certifié muri mastering nuvuga digital kandi igizweho kandi nziza uvuga ko buduse quality nuvuga ko tosha kwipima n'uri wese mu karere ka East Africa sinagira kumva ko muri Nigeria to kwipima neza ariko muri Kenya ntabwo Tanzania u Rwanda ntabwo benshi tubana basombye gushika umwanya donc hari umusani turahaye karibu n'abantu bashaka izo service za mastering bari hanze bimukiye mu Kigobe baba havuga gute ngaha uciye kuri PAF muza nkuja kuri Kibuno PAF INSS bariyizi benshi ni rupangu rukurikira ruguru canke ambassade ya Turkey ni uri ngaho yobonye agira amadarapo ya rouge turafatanye turababanye ba ambassade ya Turkey bani barabarije kuri ambassade y'abanyamerika okay hariho no za master music oui stand ego ziwa za master music dukisha 61 08 08 59 za boss 61 08 08 59 69 036 036 69 036 036 vous avez numéro d'akui oui adakui 69 hama 69 oya zazibiri ya mbere 61 08 08 59 ya kabiri 69 036 036 amani baba boss so sinshaka gutevye kina kiganiro cyane mugabo ngabanda gusubiza inyuma gatoya ku bintu byakuvuze ko mu minsi heze tugira twumve ko bigihari barakuvuze ko ngo uratangisha no kubarirzo bagenzi bawe ngo uraroga bagenzi bawe ibintu bizare nk'ivyo nibazwa ariko ko ari ibintu byagukomerekeye canke ushaka ko bere byaguciye intege kwibintu nibazwa ibintu ari kintu nko kwagiriza kwica umuntu ni benshi intege mugabo byaranyishe ku mutima vraiment ku mutima byaransogose cyane ni ikintu intambara nuvuga ko yandemereye mu buzima bwanje yamaze gikingana gute imyaka myinshi kuko benshi niho bagenda bacibuca ubwenge abantu bakamenya yuko bishika abantu ko umuntu ashobora kubeshigwa canke kwikekana donc ibintu negative nkuko umuntu akazajijija umuntu pana ko yamwumvise ukamuzi ko nka uranzi imyaka itari mike wafise ntayo wonshingira urumva sinonza ngaha ubu sinayo wonshingira umva rero jenga shangwa nizera Imana kuko indi Imana rero niyo yamuturemesha ariko byukuri byarankomekeje cyane ababikoze ndabasabira ikigongwe ku Mana n'abati Imana bugire ariko un jour namanizira ko Imana niyo ituburanira kuko kenshi vuga ngo wisiguye cyane uri kuri yakiza kandi nigihe umuntu ashabona ati ujye umuntu kuri kiyagiye gufata umwe muri kwisigura menga ariko umenga harimo nyene kweri kitu utegeze be warigeze unabyishura ko oya navyishuye ko novuga ko ni wawe navyishuye ko nitwabisora ikiganiro urumva ariko kubera nasanze wasanga ngato tension cigaruka kandi no kwisigura hozi je deja sinzi ko mfinga bari no kwisigura cyane ari bantu bima basiyongabirano naho aba yakoze amakosa ashaka kurira abantu ko tujye umuntu arabeshegwa ariko ndarenganyo aniga ibinangura ku gupuva gupuva ukuri kandi ukuri ni ikintu nikuboneka nikundafadika ariko ko nyine gushatse kuri igaragaza bana she nizira iyo nature niyo divinité nyene y'Imana ngo ati antuka nashinzoba Imana iraza umutima wanje nizi kuri kandi bose nk'abakristo turizira kwaza bo munsi urubanza hamwe byose bigaragara nyine byose bizoboneka ku mugaragaro nashini y'amahoro kandi ndaronka nyene ya ikintu gitangaje nuko ivyo byaravuzwe mugabo cyo numva ngo abasane barongoye amekade mizisi haca niyumvira none nimba bamwagiriza ko atanga uburozi aroga kubera ikimbe ni batora muri amekade mizisi baragira amatora hamahagira ubutobo kubera iki bagiye gutora wawundi nyene bitwa ngo aratanga uburozi ngo araroga abandi artiste sinamye neza ico byavuye ko ivyo bintu ariko hozi urabizi abantu bavuga byinshi ari umuntu kwaduka bakavuga ati hozi ari kunugu wasanga bya vrai uri jewe ukavuga jewe akwati sinzi kwiyumvira filime ati niyo muri kazoza oti no kuri donc
bitiye gusa kintu nasho nk'abakristo ikintu Imana izadufasha na Bible yadufasha ati nzoha musaraba muzoshobora kwikorera nshishira ati niba Imana yabise bikanza ko nuko ibona ko ndi able kubisurmonta rika mbe ndabi taking easy ariko invyoroshe twizere ko wakize mutima narakize kwa force yo gusenga ariko no kanizeye ko umugambi w'Imana nyine waba ari mwiza ku muntu niki nakiri kintu novuga ko cyamfashije ntindi homede na ronse abagenzi bamwe bandi bambwiye ati calm down bizogenda bien bizohera kumbure ari nyine Imana izo kujajinga donc izo guprovinga yonyene izo gusigura okay kigana nashaka kigira kigufi yakubwiye ntizo kurambira abantu mugabo jari ndi bwa nkunda kuva kera numva ndashayikunda tukara abantu bayikumbuye bashaka kuyibibutsa kandi urayizi ni sabwe kare yamuneka ambwiye ngo master ngudukine ngini gospel ngo ya kabiri nashira baga ati gospel nukunde nzoyiba gospel ndase n'umusita wanje asaba ni Yesu ngo master ngozosanga indi gospel ryari kari sensible kandi kararyoshe indirimbo rero burya esa histoire reka ndakace ko gatoyi natwe ko turaheza y'indirimbo iri mu byankirije bica kintu icyo kintu ugoje kuvuga burya nagiye muri retraite mfisi komere kinini cyane gose numva nyine menga no nk'umuntu mubi akora ibintu bibi nyine ati none ujye umuntu we ko amvuze nabi cyangwa ujye umuntu wundi bagize naje kabanyishe naje mumenga no kwicana naje no buryo no bwicamwe wundi kandi apana gufa mu mubiri ago gufa nyine mu mutima naje nko yabigize nkana militipi kandi azi ikintu nasanze bujya mu buzima gupanga ibintu bibi biroroshe gupanga gusoma by'ufanga ibintu byiza wo kugira ngo zo kwaka inzu yabaye nivo ngahe biragoye mubuze wo kugira ngo zo kwimba imva y'abantu ni 2 metres ariko fondation ya etage bikagorana donc so shagenda gusenga rero muri retraite namazimwo indwi yose silently donc silent tutaguma ile tu atavye kuvuga donc turagira Imana iranganiriza amajambo menshi y'ubuntu bwayo niho rero impage ndirimbo ujya iravuga ko fuina kuye muri retraite ry'indirimbo mbwiye ati no ndirimbo ati fatika yamugenda guha imisari izo ni vyakera rero ndirimbo ko ari yakera 2018 niho navyanditse bakoresheje kera polisa hama ncandika ibyo majambo nta rimwe niyumviriye ko jewe kandi na melody cyo gena telefone tutugenda ta telefone dufise na melody ari kima no actually muna anonse melody shi recording na telefone kabiko tuntu game studio kashaka improving cyo gina na sinefsa sound ifate mugabo sine yibagiye nashitse muri studio nibuka melody byose nakireke nahinduye ishavunge ndirimbo kandi kuri bari bana iba yayirungitse ikiye natembera mu bari nyira irafata cyane ndekuri imbere gatowe ubundi hano byo ndirimbo sabwe kuruvuze sabwe mana yanje ndarenguse sabwe ngenzo kushaka ndatahuse ngendo kugomba ngenzo kushaka mwami ngenzo kugomba mana yanje ndarenguse oh 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 mumwiza murikira unyereka inzira
usimbengitinya kukungwanirira yo ukansindira intambara yo yeah usabwe mana yanje ndarengutse sabwe ngenza uko ushaka ndatahutse ngenza uko ugomba ngenza uko ushaka mwami ngenza uko ugomba mana yanje ndarengutse oh 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 yeah ndayibatuye mugende kwiraba ego anyways nkuri iraryoshe let's hope ko ugiye dukora imiziki indi myiza in the future kora ko wariyize warize uhageze gukora je nkunda kukubona zinamanda kubaza ati none turindira ikiro kingana gute kugira ngo tubone imiziki indi ya Masterland wazikiri kintu hozi nize je ndafise indi defu idahuye n'ibindi bintu nto mwanya canke iki ariko ikibazo cy'uburyo bw'imiziki ko twege je nabaye mu artiste navuga sinzi ko navuga ngo self made ariko no mu artiste yati ntize ndonka abantu bafinansa bangi bitanga aba manager ariko twege tubita nyine nk'aba producteur canke aba founder nabyo umuntu bisaba ko nkore clip kusindana kubiri cyuya regranye kandi mu video sanga ziri miliyoni 5 mva gusanga bisi bintu mwanya muri kango kandi nkavuga ati je nakoze video ziza cyane zabaye nizambere mu Burundi niki donc sicyo gukora video iri munsi ibyo byarambroka gusanga shinso imiziki mike kwera ikibazo cy'uburyo gusanga nafise album y'imiziki myiza cyane gose nzo guhonja tugi donc ariko indi solution ngiye mfatira rero ubu ama project ngiye gusohora vuba tuko turakora ama video atari cher cyane za video ama visualizer donc tongeza ama content ari visuel kandi ari simple wanashaka kubusiga mbona cyagiye kira twagenda za Kongo tukakora bato mayote nibiki ariko ubu abantu nibikibashitura cyane bakine creativité bakine simplicité donc ndiaze ko nshaka no kuzoza kuri ring light ngakora video mukazogira of course dufise audio nziza bien sûr donc indirimbo na quality majambo lyrics melody umuntu hashaka kumva kumukora ku mutima ntarabanga ngo video isa gute aguma yumviriza kumara antuko mufise veye ko bigoye ko nka Berisima guhitinga kuri video yene ya selfie bari kumuponda na ma ko bigoye bugu agumenga niwe yakoze ikintu kiri special yumva yasa no gutanga iyindi bana shima ya telefone hagaze gutya so simple so special yumva ikintu ko kiba simple niko kiba special donc kiba ko kumenya kiba kiri réel niyo si tugezemwo nazo ko nanje ndiko ndi adapta kuri yo aussi kugira ngo twatemwe byinshi unoza ko la quantité ubira prima kuri qualité iki kibazo cyambe kibazo cyakabiri nagize je hozi ndagera kubwire kandi kirahambaye cyane uzukibona no madomene yandi dufise population ikeneye ibintu bitoyi ibintu bitaye mine demande ya population yacu ni ntoyi par rapport ya offre yego icyo kiri no muri business isanzwe cyo kiba kibazo umuntu abantu bakagenda bakinspira gusanga imyaka muri diaspora uti nukuri je ndabazane no model ya restaurant cyangwa no model ya hotel cyangwa business yose mundi ndabadi nibishasha ndabatesheje ariko bizanye ntibazobishuhira kubera demande yabo bashaka bitoyi bashaka nyine ibyo bintu bashaka donc mu muziki rero washaka gukora muziki abanyagihugu b'abarundi niho gutahura kubera umuziki donc bashaka je amiziki bashaka je ndiko numva imiziki ikasoka nk'umwanya je n'umuziki rimvye arenze imyaka 10 ndi mukunda kora muziki no imiziki nakoze sinzi kuzi ndi marinde itwitanda kuba ndayizi emwe yambwiye yendi sose 2012 ngati abanyagihugu bakende ko ndimaze ndirimbo zimeze nka zijya kuko nizo niyo mahiti y'uno munsi niyo mahiti y'uno munsi bazigarukana ubo bafate none eske nimba wabashije cyane na nk'ikompa naso ya smile ni kompa nyine ala donc
à la haïtienne. Donc nafise aba media zo muri Haiti za Guadeloupe, Caraïbes bayikunze bakaguma bamaye n'ama interview muri Guyane aba presenter baho tutahuye bakambwira ati ndirimbo irarenze mugabo mu Burundi ntumva kirenze kubera donc ari kurumenga offre nabahaye sinzi umva rero donc nuvuga ko rero demande yacu iradupriva ugasanga base dufate budanze birato hari birato ushaka kuzana vyama OG batogura ukubwira ngo karite twashaka ivya maki utugire karite donc ico kintu kiadupriva ko nanje muri imvye mazinya kamishi nabo bati kino gihe nari ngaha nasohoye zanda kubaha ndasohora za fantastique za 2014 ndaje kuza sinzo hinduka 2016 donc sirusha ngo akwisi sinzo hinduka ikanabe ko no kuyadabutanga kora imiziki iri ala model ya Ayla Star ya Tyler nabandi ariko usanga menga niho bitahuye donc il faut dire ko nico kiadupriva gatoyi nibaza ko ico mwe mwakorera ko ari gutanga le produit population ikeneye c'est pas ngo bigezweho ko après tout bigezweho sivyo abarundi bakeneye ifata ko kubanza guhaza population nga mu Burundi kugira ngo wambuke uje mu population hanze nivyo ndiko ndiyumviye bien sûr nico mugabo na nk'umuntu ashaka gukura bice bigutera ikibazo aussi anige bashaka ibyo bitoyi muge iyo babonye ma resultat yawe tabaye menshi nuko kumuga muri nga kumada ko biteramo nk'ibyo tubona abandi bakora none tubikora gute avec ibintu biri lokale nyine ama production lokale twatusa no kwiadapta umva ago ni ntamba n'urugamba ruri continuer munabana yagira mugabo savale aussi avec ibyo byose je n'umuntu ntagira excuse muge ngo hozi yingitwa ngo je ngumize gucyango barangwanije ngo banyine promotion donc I'm not there je niraba ibyo nakoze jewe nyene ivyo bandi bari kunkorera nafinitaho cyane mvuga ati ikadeje ndavyo mfite batabinkwenda vyikora cyane navyikuye nayo nta kundi uzahora bandanye reka nabi ivyo je shaka kugisha nabikoze ko ivyo nkorako ivyo nashoboye nta kundi uzobandanye bon reka tugusezere tugusize mbwa tukifuriza amahirwe je namavuga ati niba tuhuye n'umusi ufise produit kurakora kazohure ya produit yabaye hit nimba uri kurakora imiziki reka kazohure kandi imiziki yabaye hit kugira ngo twege ikindi kiganiro twabwira ati gavya bintu yari karabesha yego kese ko akantu shaka kukuvuga sinzi ko uguma zishaka ikibazo mukora kubaza ngo nashatwege kukubaza twacibagiye ngo kivuge oya nishobibagiye ahubwo usanga utanakibonye hano twimukiye dufite services zibiri oya navyo nagira ni chambre yaba recepteur canke Master Music Records Master Music Records rero yaravyaye undi mwana umukoreye kora gukura yakuze iravyara yagize sinzi ko yagize mariage ibijyanye ko yonyine wavyaye iki tutaza waza kubereka mindset mu kiganiro atwimukiye donc dufise agence créative yitwa X-Motion Agency donc no muneka kaje ko gutumira abakiriya bashaka kubakira izo service ya dutangamo tafise mu photographie dufise studio ya photographie ndani dufise service za ma contenu ya video meza video za ma evenement video zimanza ari nka imanza mariage muri sama sana muri twatanga inyuma bashaturonderako kugira ngo twakorere couverture z'ama event yabo meza dufise na service ya impression duko imprima ibintu comme impira comme fero comme large format aussi dufise na event aussi na formation kuko turashaka kuza turaforma ugwaruka muri ibintu tudukora kugira ngo abazodukurikirana kibe nakuvuga kare nikibe mu majambo abazodukurikira baze badusumbe ifo kuzo gukurikira hozi uzo gukurikira azokwiza 10 millions abonnés ubu maze zikwiza mu mwaka umwe naho nyene niba utazaba wazikwije ifo ko dukriya abazo dusumba ariko novuga umva rero nakantu informye abantu twashima Imana yene ko ibana yidukuza mu buryo bumwe canke ubundi kandi baza ko mwande mudushyikira mudusengera abakunzi bacu aussi n'abakeye gushaka mwitaye hozi mu byo dukora nibitinye hari abantu usanga bari muri diaspora turaba usanga avuga ati ndafite 50,000 kuri konte ya épargne none bikoze iki
turi ngaha abantu bose donc business minded tasha gufashanya bakaronka bashira investment yaho iri secured bakaronka inyungu imeze neza ego reka tugushimire kandi twibutsa abantu kuza kugushorera nimba akora kuri baze baravyiganiro kagiheza akaba navyumvise akaza bakeneza service zabaza aho azikura n'abafana surtout bashaka kuguteza imbere reka tugushimire master wakoze cyane kuza kunda wakoze cyane n'equipe yanyu ndabakunda na community ya Silent Vibe ndabakunda Imana ibahezagire ibahe kuramba no kuroranirwa merci bizagira ni twese merci ko mwadukurikirana aho mutari kumurambona ubunye Imana ibahezagire ndashaka cyane kwa kundi nyene bye cyane zasiro mbiganiro kizakurikiye canke kundi munsi bye bye usezera gute nagasinye ubwira ko usezera barambona peace and love Siren Vibes TV